forever without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wabubikiche Usimabukuwa icho wabubikiche Iubikicinesa uiguhani nyungu Iubikicinabi uiguhani nyungu Ivyo vyose ningaruka Ivyo vyose ningaruka Ivyo vyose ningaruka Ukazosubira kumbona ngaha jewe ngarutse jewe munyana urambona neza munyana oya ndaba neza ngaha jewe munyana ukazosubira kubona ngarutse nzoguturirana n'akaruzi uva inyuma y'umugabo wanje wavyumvise kandi ibintu byinshi mbana nawe Ivyahereye aho abantu mwazanye hano ni bande? Nyakubahwa boss, urazi umwe wadutumye twaramubuze yarasiye n'ugambana ho gatoya ese mugo kuzanira abahanye waniwo tuzi burya kandi mwebwe mwari mwambwiye ko mumwizeye cyane none muratanye kumbwira ngo yarabagambaniye gute? Kibazo twamubonye mu bantu bw'ubukirisu cyane tumenga yabaduhindura mwari mwarenje kumubwira ibyo mu mushakira. Oya sinzi ko tuciye ubwenge twaciye mu mizi tumva nyene kuvyo bintu dushobora kubijamo bye. Sasa abangaba baza ndagira no kuvuga boss aba bigeme aba burya nuko tigeze tukubwira aba yakazi kose twakora hariho bimwe badufashije kubera ko urazi ko kenshi ari nk'ahantu uca nk'ahantu hari abajeje umutekano bashobora gukenyerera ko iboro ashobora kujya ku mupaka. Ariko muri ibijuju muri iki mwego musana feri nk'iriya mwe bakobwa gute? Abakobwa murabona nugira ubwo sinkaje mvuga ngo uvuge urukumva sha ahangaha ngiyo ndi kuvuga nta wundi muntu uvuga bose regana turashoboye pana nk'ibyo bintu uza wambaye wajyabona ibikinere pana ariko twe turashobora kujyana imari neza atakibazo wamaze. Bose kibazo kimwe gihari nko mu bice 98% mu byo twakoresha tuba turi kumwe n'abantu ko turako kandi urabona akazi kagenda neza. Waha mwarangiza mukaza mukamesa ngakazi ngo kabavunye ngo mwiriwe mugenda ngamajoro ngo amashyamba kumbi nabakobwa babibakoreye muri ibijuju mwebwe. Abasore nkamwe mukavuga ngo umukobwa ngo babakora akazi mwebwe muryamye gusa tu muri kureba ibituza byanyu gusa nta kintu. Bose ndazi neza akazi mwanya dukoranye je nawe uratuzi kandi uradusobanukiwe. Yo nta mpamvu nimwe kutugira kamakenga burya ababigema aba twakuzaniye ko tubizeye kuko natwege hamwe twogira ikibazo aba tugitewe nabo ngo twakwigambaniye biyo ugomba kubizera kujya batwizeye natwe nababizeye natwe turashoboye boss. Ushoboye iki? Uvuga urero urimi wowe? Tushobora kuvuga Igiswahili. Aha. Kazi hii boss sisi ndio inahitaji tutaifanya vizuri. Sasa kazi unaiona wapi? Iko wapi hapa? Walituambia. Waliwaambia? Ndio. Aha. Ungesema kazi hiyo. Ungesema kazi unaionesha iko wapi hapa? Wewe rofa. Mimi naiona kichwani. Sasa wewe uvugurero urimi?
Boss, jewe ndazi Kirundi, ndazi Igifaransa, nzi n'icongereza gikeya. Okay, Hata n'Ikibangladesh uyu. N'Ikibangladesh waravuga n'ibyo bifaransa. Boss, nous pouvons aller partout où tu nous envoies. Igifaransa cyacu kikaba kirarangiye. Ushatse twovugana n'igifaransa. Ibihugu wagenzemo nibi. Maze kuja mu Bwongereza no ngaho mu Rwanda. None wagiye mu Bwongereza tutazi icyongereza. Ndakigerageza pole boss. Ntacyo uzi. I know boss, I know. Business nta kugerageza kuba mu gukora cyangwa ukabyihorera. You know what? English. Ariko twizeye two gukorera akazi gashinzwe. Ko nkamwe. Mwe murakira muri business. Muryango amafaranga yanjye zahombe gutyo gusa hejuru y'utukobwa nk'utu udashinga. Abana ngaba batari babasha no kwikarabya batari basha no kwigura amavuta. Bose duha amahirwe rimwe. Ubapime rimwe gusa. Hamura umusaruro bazoza. Mbapima iki se ngende muganga. Ubuse ijisho ryanjye ranyereka abangaba ntacyo. Muhaguruke mukene. Toke. Boss. Toka turashobora gukenyerera. Ndamugende namo nyene. Genda nani? Ko muraza mubwira. Muzajijuka ryana. Muzakomeza mu ndasubira ndarota ibigira kabiri. Naho nabonye Kigeme. Umugenzi. Iganda kugira inama. Burya hajya hasaba bangana. Ubu wariravye. N'uyu muryango upamo. Urabona ko urya muryango urya mwamikazi. Wewe ujamo. Urazi ubwishime bwiwe. Ariko n'ahandi nakubatse. Baya gusaba nzurabe. Nawe nukuri raba. Urabuze abandi bahungu bakenye. Mwokundana. Ukarekera amahoro urya muryango. Kigisaba sintanubwo mukwiranye nta na gatoya. Nawe irabe nukuri. Ariko nakugira inama nkapure wibaza ngo ivyatari gusa kimwe hewe nagira ndakubwira. Nimba witeze ingwano intambara yo kurya mu mwamikazi. Sinzeye bizoyitsinda. Wajeje ko mimanoro. Benda kubaze kanyange. Niwe wari witwangura umugenzi wewe. Ndanicujije umwanya wanje nataye ndakubwira umugenzi. Imisi nakubwiye ko Sabasi aza kundonda ataje ndamurondera. Imisi nakubwiye ko nkundwa n'umwe amataje ndamukunda. Kumbe wari wakabitse nga kugira ngo gusa uzoze umbwira ivyo bigambo vyawe. Ico nakubwira coco. Ijambo womenya ni rimwe gusa. Nimba navukiye ubona hameze nk'uko. Hariho umunsi uzoza ugasanga vyarahindutse. Ugasanga sindi jewe. Vyanashe kugasaba n'ijambo. Nukuri ntabwo nari naje gushwana. Hari inama nakubwiye. Mbenda kubaze. Ko atakunze wewe. Ubona yazungurutse igisagara cyose agakunda jewe Kigeme uri kuravuga ko nkeye. We ntiyakubona hake. Urazi ikindi kintu womenya coco. Guhera uyu munsi sinzongera kubona uzanya amaguru yangu uje ngakumbwira ayo majambo yawe numva ari karamena n'amatwi. Kandi ikindi womenya ribi rya mbere n'ijyanye masubira kubona muri uru rugo uje kumbwira ayo majambo yawe. Nta manoro yawe nkeneye guhera uyu munsi nta n'ubugenzi bwawe nkeneye. Kandi cyo no gusaba coco inzira yakuzanye wayibonye. Inzira yakuzanye ijya nyene igusubiza inyuma sinzongera no gusubira kubona ngaha uje kumbwira ivyo. Kandi nyarutse areka ko Hewe yari impanuro ya gusa. Reka navuga sinavura. Nawe kugenda. Kangenda. Hewe ndakubwire n'ikindi. Harya umwana w'inkende apfa yurira igiti. Kumbona musi nzavuga mu maso n'ibiki. Ki?
Mbo muhuye ntiwamumenye ko ninde uwo ni yanshoreke y'umwamikazi sa uwo nitangwa ni mabuko yaraje kugira iki urazi ko naje kuntuka ikimbabaje ntacuzi abaza bose bantu kububukene maje numva ndusha n'intege ziracitse mpore mwiza wanje mpore urazi neza ko nakureze nk'intwari kuva hari aho sapiriye naguhaye umutima w'ingwe urya niwe uzogutunga kandi ico no kubwira urya rugo uzogwinjiramo nk'uburazi yo mvuye aya mavi yanje aya ntazoruhuka utinjiye mu rugo rw'umwami utabaye umwamikazi ico ndakigusezeraniye twagomba twamenyeshe ko ibirori by'ukuri ni umwami uteguye neza imibigwa yose twarayiheje kubitunganya ubu umwami ni kumwinjira ariko kiriya gikora cabyariye iwabo bagitane ntigishobora kwinjira ibwami kirazira sivyo bana babo nagomba nshimire cyane ku ijambo uyu muheto ahejeje gushikiriza byose ibi byagenze neza ku byerekeranye amasezerano y'umwami n'umuryango wa Musera nta na kimwe kizohinduka ayo masezerano yose ategezwe kubahirizwa yego cyane nandi ndabashimiye cyane ukuntu muri ko murabikurikirana kandi ndashimiye n'abashingantara n'abaganga hanyuma rero nimwirirwe murahogora ibyo birumvikana cyane umwami ahejeje kwimikwa tuca tumushikiriza umugeni kubera murazi neza yuko uru rugo mu bami ntihigeze haza abantu babyaye kandi ikindi nacyo erega amaboko ataresha ntahana amasha niko bimeze nta kizohinduka ego cyane nanje ndabishigikiye nta nkeka nyakubahwa bikwiye ko dusenga cyane tukizitira ko tutaroneka kuvyo mbona imigambi munyana na nyina imigambi bafise na mama itazanye nizo vyarishuye kiretse ndabizi ariko banzu bareke gatoya akabigira kabizi kajya imboga karitse ariko kandi ndanagushimiye wagize neza hanyuma wakoze nyakubahwa iki kibazo kizotorerwa umuti gute ko mbona mama wawe n'abaganwa bamaze gutahura ko umukunzi w'umutima wawe yabyaye inda yitwarira kandi ibyo kabuzi ko mu ngoma y'ubwami ari kizira kikaziririzwa mama ategerezwa gukoresha iki nk'inkota kugira ngo bikunde umukobwa wa Musera amfatishe yombi maze amasezerano yabo ashobore gukomera aho bigeze ndumva mbuze icyo gukora nyakubahwa je ndagiciyumvira mba nkubwira abaganwa n'abashinga ntaye bose bagerageje kuzana ivyiyumviro umwe wese muco ashoboye barambwiye bararusha kandi aho ngeze umutima wanje urarusha ubu wibaza yuko wowe ukiri muto uhava uronka inama uza kungira iruta iyo bangiye nyakubahwa ukuri ni kuvuga ukuze ariko kuvuga ukuze mbega vyokunda ko ururuka ku cubahiro n'ivy'ubutunzi
tugashira amavi hasi tugasenga Imana nimwe yavuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagogo nzogukiza nawe uzomuheza icubahiro. Kigemesha mbere none kumenga uravyimba vyimvye nibiki reka shareka kandi umaze iminsi wigira ibintu mbe banze untera inkuru King Sabas waramubwiye yuko umwana atari gwawe reka shaka himbarireka uraje ko ntanguye no kunanirwa nanirwa ibiki uraje yageze ko ngomba kumubwira ukuri kurya mwana cyangwa numenga sinzi ivyo arimwo Kigeme urashobora kunanirwa no kuvuga ukuri uko uzi nta mwanya reka kuguha umwanya kubera iki ukabimubwira ariko wewe ntubona ko ugomba kwibuza imigisha wewe ntubona ko ugomba kwibuza isoko wewe ntugomba yuko nzinjira ibwami navyimbye huyu umbiza ndagutera inkuru nimba byanse ukabona ntibikunda yuko umubwira cyakuri muramakazi zawe murakundana ndabizi ujya arakumva cyane cyakuriwe urazi ko ari byo cyakuriwe nibyaba ngombwa je nzo kubera isura umviriza urazi ko byose byabaye mbona twaraba narabona nzobivuga nta kintu kimwe nzosigaza wowe cyakuri muramukazi zawe ahubwo nyene nzobwira Kirezi wowe urakenyeye wibuza isoko mutife ngo nabana ni wowe wamuvyaye ko wigize umengo uraba agateka k'abana bose uzuratoragura kandi ibyo bintu wawigira we imitima yawe ntazi ingene imeze nivyo ibintu by'ibishobishushire hasi uriko uranyumva kuva ke nakubwiye ibintu by'ibishobisho ushire hasi sawa ubu gahunda no kwinjira ubwami nta bintu by'imikino sinshaka shaka kuri muramakazi zawe twiyumvire ingene tugikora paka dushitse rega kandi urya mwana sinomureka kubera urya mwana ndamuraba cyangwa numenga nawo mugisha wanje je sindakubwiye kumureka aho utamuretse kare ubu ntukimuretse sivyo mugabo uragenda kandi ugenda umujanye ukuri nza kubwira Kirezi umva rero twemere bigenda uko nyene kubera ivyo bigumbagumba vyawe ivyo bikurahe oya kandi reka kuguma uri kurafunga isura erega bucuji bwami ibwami baratwenga kandi baragutwenga ibintu bye nyine bya barundi twenga nyine shiramwe ivyerewe Kigeme wiwacu ewe subiramo ndiko ndakubona twavyimbye ibwami twe na bazadukizwa niki ahubwo ndabonye kana kanje sha irashitsa ingo mwana ingo sha yakuye ni sawa yambira kandi meze neza uvuye he reka imbere kurashira mu kanwa wari kurakina yakuze ndabira dusigaye tureha ni sawa asha naho sigaye soko zuruhanika mbe ndakwitegeye none sindi mama wi abo tuve no kuri izuba nakwakiriye no hanze oya none rega sinteba Kigeme ndababaye cyane ku bwawe musaza wanje King Sabas yabuze ico afata n'ico areka inunu n'agahinda bigira bimwice ngo munyonagira mutahire Kirezi ubukene nibwo bunyatse amahirwe yo kubana n'umukunzi w'umutima wacu oyaye Kige si ubukene kuko ubukene ntawe babuboheyeko kuko iyo umuntu akora akongera akanasenga igihe kigeze aribagira no kububaho ahubwo ikibazo n'uriya mwana
Shakirete. Shaka ndakumenera ibanga nahishije bose. Kandi na musaza wawe nta na rimwe yigeze mu mahirwe mu buzima kutamubwira ikibazo canje. Ere kurya mwana si uwanje. Niwe natoye. None gashakiye ko mbona n'ubundi menye ko kuri ataco ndi bugikize. Ndasha nokora iki? hanyuma rero nk'uko wabibwiye ndetse n'urya muhanuzi nawe yongera kubimbwira tugeze ndabona dukwiye gusenga kandi tugasenga cyane ubudahumeka kugira ngo turebe ko Imana mu ijuru ishobora kugira ikikoze igatabara ko ahantu kwakura gatwe Burya amasengesho ni ibintu bikomeye. Amasengesho ni nko kwizitirira. Amasengesho asenyera ibimutisha by'abadayimoni. Rero duhaguruke kuko urugamba nk'urwo rwo kurwanira ku mavi. Hari urugamba rwo kurwanisha ibigwanisho n'urugamba rwo kurwanisha amavi. Reka turwanishe amavi mu rugamba kandi nzi neza ku Mana yacu twizeye, nzi neza ko tuzonesha. Tugende. nyakubahwa mwami mwiza uhoraho mana ubyagera mu ijuru, turagushimiye kuko ari wewe wimika abami ari nabo bakuraho. Turagushimiye yuko ari ushika kuzimu ugakurayo. Turagushimiye yuko ari utuma umuntu abaho. Turagushimiye kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Kandi Mana mu izina rya Yesu turagushimiye cyane Mana. Turaguhaye icubahiro Data kuko uri umubyeyi mwiza, kuko uri umwami wacu. Dushyize hejuru izina ryawe Mwami kuko uri Imana itwumva. Igihe cyose Mwami abana bawe baje imbere zawe nawe bategera amatwi yawe.
Imana iragaheza giga nubwo ariyo hezagira yaturemeye umunsi mwiza nk'unye wishimwe mu gihe bakiri mu migirwa yo kwimika umwami King Sabas reka abaririmbyi baba barikora mu gahogo mu kuririmba indirimbo zihimbaza Imana umugenga w'ibihe ko akaba ariwe yaduteye iteka rikomeye nk'iri tukaba tugeze ku uyu munsi mwiza nk'uyu unye tugishima reka rero abaririmbyi turabahaye ikaze mwikore mu gahogo murakoze banyakubahwa tugira Imana umwami n'uburundi GNFILMS, God of things, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.